Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Bashikiriza ikino kiganiro ni psychologue nko vyama akaba ari nawe yakitunganije. Rero uyu munsi ngomba ngaruke ku nkuru iriko iravugwa haraheze nk'imisi 4 canke imisi 3 iyo nkuru iriko iravugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Tugaruka ku makuru twabonye ku binyamakuru bitandukanye, ibinyamakuru byo muri Tanzania, amakuru twabonye no ku kinyamakuru ca BBC. Ni inkuru ivugwa mu ntara ya Kigoma. Intara ya Kigoma muti iyo nkuru iriko iravugwa mu ntara ya Kigoma ni inkuru ivugwa iki? Ni inkuru iriko iravugwa yuko abayobozi canke abategetsi b'intara ya Kigoma batanze imisi 7 ku banyamahanga basanzwe bari muri ako karere muri iyo ntara kugira ngo bazobe bamaze gusubira iwabo, aho ni kuvuga abanyamahanga badafise ibyangombwa. Rero iyo niyo nkuru no munsi nshimye kugarukako kuko mu ntara ya Kigoma turazi yuko ari ku rubibe rw'igihugu c'u Burundi, urubibe rw'igihugu ca Kongo, bisigura ko hariho abarundi bumva ikirundi bari muri iyo ntara nabo bashobore kumva abuno ubutumwa. Rero reka tubanze duha ikaze abantu bashasha, murahawe ikaze mugire subscribe kugira ngo muzohore mubana natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Tugire na like, hanyuma mugire na comment kumbure hari ivyo dushobora kuba turiko turavuga hano muri kino kiganiro cyane tuza kuvuga mu kiganiro tutaza kuba twavuze kugira ngo nawe uterere ikiyumviro ugire ico ubivuze kushobora kubuza byinshi ari uherereye canke uri mu karere canke uzi ano makuru ivyo tutavuze nawe ubidushikirize hano muri commentaire, hanyuma uraza no kugira partage kugira ngo ino nkuru ishikire abarundi baba bari muri Kigoma kugira ngo bashobore nabo kuvyumva. Ushobora kuba uri muri Kigoma mugabo utumvise irya atangazo, utumvise bino onye. Rero reka tumira amateka gatoya ncenza ndabasomere ivyo nabateguriye bivuga kuri iyo nkuru yuko batanze indwi imwe kugira ngo abanyamahanga badafise ibyangombwa bari muri Kigoma bazobe bashoboye kuva muri Kigoma. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze rero mu idonido rya kino kiganiro. Nayimejeje kubivuga uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru iri kuvugisha abantu benshi mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mu ntara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania, abayobozi batangaje ko abanyamahanga badafise ibyangombwa bibemerera kuba muri ico gihugu bahawe indwi imwe gusa yo gusubira mu bihugu byabo. Ico nico rero uyu munsi nashimye kugarukako kuko byofasha mu gihe mwoba mubimenye iyo ndwi haraheze nk'imisi 3 imisi 4 iryo tangazo rigiye ahabona. Nukuvuga ahonye bahejeje gutanga iyo misi 7 nukuvuga hariho operation izoca iba inyuma y'iyo misi 7 bace baja mu misako barabe abantu b'abanyamahanga atari imvukira za Tanzania boba bariko barakorera muri Tanzania badafise ibyangombwa bibemerera kuhaba canke ibyangombwa bibemerera kuhakorera. None iyo ngingo isobanura iki? Ni bande iraba? Mbega abarundi baba canke bakorera muri Tanzania boba bakwiye kugira ubwo nkuko vyatangajwe n'ubuyobozi bw'intara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania bwasabwe ko abanyamahanga bose badafise ibyangombwa inyuma y'indwi imwe bazobe bavuye mu gihugu ca Tanzania muri ako karere ka Kigoma. Kigoma rero murumva yuko ubuyobozi bwa Tanzania bwatanze indwi imwe kugira ngo wewe nimba ukorera muri Kigoma udafise ibyangombwa ushobore kuzoba wahavuye. Ibi ni mu rwego rwo gukomeza kubahiriza amategeko agenga abinjira n'abasohoka no kugenzura ababa mu gihugu ca Tanzania mu buryo butemewe n'amategeko. Murumva yuko ari ngo kugenzura
gushimangira ku mategeko, donc gukomeza amategeko yo kwinjira no gusohoka mu gihugu ca Tanzania. Murumva yuko muri Tanzania bagomba gushiraho iryo tegeko, bagomba no kurikomeza. Ni ingingo iraba abanyamahanga bose badafise ivyangombwa, si kuvuga ngo ni abarundi gusa canke abakongo canke abo mu bindi bihugu, ariko canke abo mu kindi gihugu. Ni ukuvuga umunyamahanga wese. Ushobora kuba uri muri Kigoma uva muri Zambia, uva muri Mozambique, Malawi canke uva muri Angola, byose birashoboka. Rero ukaba udafise ivyangombwa bikwemerera kuba muri Kigoma, na wewe amategeko azogukorera. Kubera iki rero iyi nkuru iriko iravugwa cyane? Kigoma ni intara ihana urubibe n'igihugu c'u Burundi hamwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abarundi benshi baja gukorera muri iyo. Murumva yuko Kigoma ihana urubibe n'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero hariho abarundi ngo baja gukorerayo n'abakongo, abandi nabo bagiye guhahira, abandi nabo bakaba bahamara igihe kinini. Nico gituma iyo ngingo yatumye abantu benshi bibaza ico bisobanura ku barundi bahaba. Ariko rero hari ikintu gihambaye cyane. Nta tangazo rivuga ko abarundi bose birukanywe muri Tanzania. Muracumva ico kintu? Ati hari ikintu gihambaye. Urazi ko abarundi akenshi usanga tuba dufise umunwa, usanga turiko turanatahura ibintu uko bitari. Nta tangazo ryirukana abarundi bose mu gihugu ca Tanzania yigeze risohoka. No kuvuga bavuze bati abantu badafise ivyangombwa, abanyamahanga badafise ivyangombwa bari muri Kigoma, abo nibo bashobora kuzokwirukana, nibo bategerezwa kurondeka. No kuvuga rero aho bisigura ko umuntu afise ivyangombwa wari we wese, yaba umurundi, yaba umukongo, yaba uwo mu kindi gihugu ari muri Kigoma, iyo ngingo ntaco izomurabako, aho azobandanya akora imirimo yiwe ukuri ikwamye. Murumva yuko ufise ivyangombwa nta muntu n'umwe azogukomakoma. Ufise ivyangombwa uri mu gihugu ca Tanzania uzobandanya ukora imirimo yawe ukuri ikwamye. Nizihe ngaruka bishobora kugira rero ngaho onye? Cyo bibaza muti none ngaho onye nizihe ngaruka bishobora kugira? Ingaruka zitegerezwa kuba ku bantu baba canke bakorera muri Tanzania badafise ivyangombwa, boshobora gusabwa kuva muri ico gihugu batarafatirwa ibihano bitegekanijwe n'amategeko. Murumva yuko ingaruka zishobora kuba, kuko udafise ivyo vyangombwa ushobora gufatwa, ushobora kuja mu bantu mugafatwa, mugafungwa canke mugacibwa amande. Urumva izo ni ingaruka zoba azikomeye cyane. Kubakoresha abantu badafise ivyangombwa nabo nyene bashobora kuhagirira ingorane. Murumva ku bantu baba bakoresha donc abatanzania baba bakoresha abanyamahanga badafise ivyangombwa, nabo nyene barashobora kuhagirira ikibazo. Nico gituma ari ingombwa ko umuntu wese agenzura ko ivyangombwa vyiwe bikiri mu gihe. Kuvuga umuntu wese no kwigengesera akaraba yuko yoba aba muri Kigoma muri no misi ndwi batanze, akaraba yuko yoba afise ivyangombwa bimwemerera kuhaba, ivyangombwa bimwemerera gukorera muri Kigoma. Iyi nkuru ni inyigisho ku muntu wese rero yifuza kuja gukorera mu kindi gihugu. Mbere yo gufata urugendo ni vyiza kumenya amategeko y'ico gihugu. Muravyumva? Iyi ni nk'inyigisho. Aha ngaha tuzanye ikiganiro kivuga nko kuri ivyo, no kuvuga ni nk'inyigisho yigisha abantu bari nko mu gihugu c'u Burundi. Reka mvuge mu gihugu c'u Burundi kuko nibo bumva runo rurimi ahanini ndiko ndavuga. Bisaba yuko wewe ushobora kugirane, ushobora kubanza ukamenya amategeko y'ico gihugu ugomba kuja kubamo. Kugenda ufise passport gusa hari aho bidahagije. Hari igihugu bisaba visa canke bigasaba work permit canke ibindi ivyangombwa. Kubahiriza amategeko birafasha kwirinda ibibazo. Ni kuvuga icyo nico kiganiro nari nashoboye kubategurira. Ati kubahiriza amategeko birafise ico bifasha, kandi murabizi birafise ico bifasha mu bibazo vyawe. Rero ikiganiro ni iki nari nabateguriye, cyo kugaruka kuri
rino tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kigoma batanze indwi imwe gusa kugira ngo umunyamahanga wese ari muri Kigoma adafise ivyangombwa ashobore kuzoba yamaze kuhava canke ashobore kuzoba yamaze kurondera ivyo vyangombwa. Ashobora kuba woshobora kuronka nk'icyangombwa vyoroshe muri iyo ndwi, aho nta kibazo, ariko indwi imaze kurangira hatoca hatangura kubaho umusako w'abantu bakorera muri ico gihugu badafise ivyangombwa. Rero ikiganiro reka ndakigarukirize ngaha, Psychologue Ninja nakibateguriye. Imana ibahezagire, aho utaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.